mu bisanzwe ikintu gituma ugwaruka tudatera imbere, iyo turi ku ishuri batubwira ngo ijya modoka nziza ni iwawe, ijya nzu nziza ni y'abaparisime, tugaca duheza amashuri tuzi yuko tuzoshikira mu biro. Barabahenze. Mu mbona kazoza uzokwicara mu biro wiyubakiye. Alo, niho muri? Mu bisanzwe jewe nagiriwe amahirwe menshi, sinigeze nsuzugura akazi. Ngiheza amashure naciye ndonka akazi aha hepfo mw'irohero. Bwira mugenzi wawe utakazi. Bwira mugenzi wawe utakazi. Mwibaza ko kari akazi kiki? Kari akazi kuko zimbwa nkongera nkayigaburira. Iyo mbwa yarya inyama mu gitondo, saa sita ikarya inyama, ku mugoroba ikarya inyama. Ndababwije kuri ndavye indya nagaburira iyo mbwa ryabaye iryambere mu buzima nipfuje kubimbwa. Harageze igihe niyo untutse uti wambwawe, naca ndakubaza uvuga imbwa yo mw'irohero canke uvuga zimwe zo mu buterere? Ibintu vyaraduze ibiciro. Ibintu vyaraduze ibiciro kandi abansi bimbona kazoza bobo baca bidugiriza ko nayabo. Jereka nibariza babategetse. None mwari muzi yuko nababandi basega mwibarabara badugije ibiciro. Kera bahera kuri desi, ubu bageze kuri 2000. Murakoze cyane. Mu ncamake rero jewe ndi nkingi yimbona kazoza, ubumwe, ubumenyi, impano vyanje ningabire ku Burundi. Jewe nta byinshi ndida kuvuga, twebwe turiko dushimirika ku mbona kazoza, aho mu mbona kazoza dushaka igihugu giteye imbere mu ngo, mu kibano, eka ndetse no kw'isi yose muri rusange Burundi bukaba igihugu rurangirana. Dushaka igihugu abanyagihugu bose bazoba bateye imbere hamwe, atawuzoja gusaba uwundi, ahubwo umwe wese azofasha uyundi musha adashoboye. Imbona kazoza 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Twese nk'abarundi twogishika ko mu gihe twoshira hamwe tugakorera hamwe atavyo kuba nyamwigendako. Twese ko tukavuga tuti turi kumwe twese birashoboka, kandi naho tukongera tuti birashoboka turi kumwe twese. Mu mbona kazoza rero vyatewe na connection nke, aho gataro koko kariko kerekeza mu ntara ya Bujumbura kugira ngo kadurumbanye umutekano, na cyane cyane ko umukuru w'igihugu yari yahishikiye, ariko kakaba kasanze abarundi n'u Burundi bashize Imana imbere, birangira iciza gitsinze ikibi. Murakoze. Twebwe nk'abarundi turabizi urugendo rugana ku mbona kazoza tworushikako. Reka rero tureke kurugira umugani, ahubwo turugira indirimbo. Barundi kazi inshuti z'u Burundi, twimirije urugendo rugana ku mbona kazoza. Ubwo rugendo sugo ruzotangura ejo, turutangura uyu munsi. Twese nk'abarundi, umurundi wese amenye ko uwo muntu wese ashaka kujya ivyo atabiri yakuye, ndabarahiye nukuri kw'Imana. Murabizi yuko Imana yo mwijoro rero cabona umuntu wese ashaka kujya ivyo atabiri yakuye, Imana y'u Burundi yarayivuze ko itazigera yihanganira uyo muntu. Kandi ngo mu mbona kazoza Imana y'u Burundi ntizobifyena na gato. Bamwe bavuze ngo usaba Imana wicaye kuzika kagusiga umunyota. Mu mbona kazoza Imana y'u Burundi ntizokora uko, ho izogusuka ko rufugutu. Abandi nabo baca bavuga ngo gusaba Imana ufite amazi kaguha ibinoko, suko izohonda kubuhiri. Turiko tugana mu mbona kazoza, Imana irazi ingene igwanira u Burundi. Ndabarahiye Imana izoturungikira, kandi mbere yaramaze kubikora, yarungitse Dawidi wayo. Uyo muntu wese azoza agomba guhungabanya Burundi n'abarundi, Dawidi wacu ari we w'Imana azomuranduza amabuye 3 ariyo ubumwe, ibikorwa, amajambere. Rimwe gusa niryo rizokora, cyane cyane ubumwe bukora byose. Ikintu cya mbere twiteze, uwo Dawidi ngira ntimwamubonye, turamufise hariya nyene cyubahiro, akaba ari intwari y'u Burundi, muramuzi.